ngiriwe canke mwaramutse bivanye naho muri ko muratwumviririza muri ini radio Peace FM ijwi tugaruka radio mushobora kumva muciye kuri wesatu akaburungu radio Peace FM akaburungu kome amasaha 28 kuri 28 kandi kibiriraho aya makuru kandi mushobora kuyumva muciye ku rubuga rwa YouTube mwandika ijambo radio Peace FM ijwi tugaruka mugakora subscribe kugira ngo amakuru abashikire kugihe tukwigenekerezo rya 13 myandagara umwaka wa 2024 amakuru tubateguriye akaba hanini ashamikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemanga ko atamunyarwanda n'umwe abujije kwinjira ku butaka bw'u Burundi ni mu gihe yariko arizeza abanyabugenegene ko bakwiye gutungwa n'ibyo bakora. Mwishirahamwe riharanira agateka kazina muntu ESDH bavuga ko ibijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi bikirimwo agahaze Jerome Rukuki arongoye iryo shirahamwe abivuze inyuma yaho umumenyesha makuru Florian Irangabiye aciriwe urubanza rw'akarenganyo. Ukurondera ineza ku barundi bose ni kibazo gihanze leta kuko umwe wese ashirinda yiwe imbere. Ibi bigashikirizwa n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakubuca bataziranda kugaruka navyo muca mu byumva mu kanya. Amakuru tubategure saya gusa tubafite n'ayandi avugwa mu bindi bisata umana na jewe jo feedback rangwangira ndabashikirize nk'abandi ko ndafasha mu hinga bw'ivyuma na Yves Irakoze kaze mwese mwidonido. kubera ko mu ijambo ry'Imana hari ahantu handitse ngo nta kuganza kutava ku Mana. Burya butegetsi bwa CNDD-FDD Imana irabuzi uko yabitemera ko baba bari ku butegetsi bari kuba bahari. Reka ntitware no atanga no confond de parachute ndimucanga ibintu ditwanka kwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nirivugwe na Satani cyangwa rivugwe n'umuntu rizoguma ari ijambo ry'Imana. Naho rero tugira tuti ivyo bafashe cyo gusenga barazi ko bariko barahenda Imana barazi ko bariko barayibesha. Imana ntibeshwa worofa gufata abantu ukagahita abashikirangazi bose ukabatwara ukabamara indwi yose cyangwa iminsi itatu cyangwa umunsi umwe. Nta bintu bafite bakora vyotuma batunganya iki igihugu kikava mu kene. Ndongeye nabivuze ko ingoma ya CNDD-FDD igiye gukongomboka mu Burundi ntizongera kubaho. CNDD-FDD umugabo utazokongera kwitwa umuganga mu Burundi ku buryo bazohora bavuga ngo harabaye CNDD-FDD yakoze abanyabwoba. Radio Peace. Inkuru imwe ukwayo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko abanyatugenegene b'abarundi bakwiye kwitabwaho kugira ngo ivyo bakora bitangure nabo kubaremera itunga. Ibi mukuru w'igihugu akaba yabishikirije mu kiganiro n'ugwaruka aho mbere yanashikirije ko akamo yatewe n'ugwaruka rw'abanyarwanda ko kugurura imipaka yakumvise kandi ko ata munyarwanda n'umwe yimiriwe kwinjira ku butaka bw'u Burundi ko nibijanye n'imipaka ari ikibazo c'umutekano. Tekabiri umukuru w'igihugu ugwaruka rwo mu Rwanda nago rumaze iminsi ruranyandikira rumbaza ibibazo hanyuma benshi bandavuze ngo twugurura imbibe ndababwira nti nta munyarwanda n'umwe yankiwe kuza mu Burundi. Rwandere irakora imbibe hajya ku rubibe rw'u Rwanda ni ikibazo cy'umutekano gusa. Ico naco aho kirazwi ni ukuvuga yuko nezerejwe no kubona ko inyishu nari natanze ariyo umunyarwanda yashitse mu Burundi. Iyo natanze ni vyiza cyane ko byerekeye aba rero babanyatugenegene twarababonye nivyo harimo abazi gucapura abazi abaririmbyi bose nukuvuga navyo nyene no kurema itunga abakinyi no kurema itunga. Muri Afrika rero muravye niyo ifise akaranga gakomeye cyane gashobora guteza imbere ugwaruka rwacu. Abaririmbyi abatamvyi abivyese ni beshi. Nagira mbere ndakubwira yuko twebwe mu Burundi kamatwa baye abambere ndetse no hanze ugaruka rwacu uragenda n'ingoma abo bita amagaba muri Ethiopia babaye abambere baherukayo
ingoma z'uburundi ahantu hose zigiye kandi urasanga baza kuzirorera ari benshi n'itunga dufise kandi urazi ko ingoma z'uburundi zisanzwe ari n'itunga ry'isi yose. Rero uvuze ngo warambonye naje ndiko ndazivuza hajya ni uburyo bwo kuziha agaciro kuko naje nari nsanzwe ndi umuvuzi w'ingoma nkibasha nsanzwe ndi umuvuzi w'ingoma. Ni vyiza rero turiko turateza imbere n'abaririmbyi kugira ngo nabo bashobore kurema itunga baciye ku mpano zabo bafise. Muri Afrika rero ndabona yuko ku ruhande rw'uburundi turiko turakora mugano muri Afrika turabatera intege babandanye. Mpora mbona abarundi bagiye mu Rwanda kuririmba canke kugira komedi, nkabona abanyarwanda baji no kugira komedi, amahera barinjiza kandi n'itunga. Bijya rero nivyo gufata mu mugongo birananezereye kuko bibohora no mu mutwe, bibohora mu mutwe, nico gituma dutegereza kubiteza imbere kandi turafise n'ubushikiranganje bijejwe ruguma ruvyitwararika. Uwo akaba yari Evariste Ndayishimiye arongoye Uburundi. Ukurondera ineza y'abarundi bose sico kiraje ishinga abategetsi bamwe bamwe b'u Burundi. Ni nyuma yaho hibonekereje agahaze hagati y'abacunga ibyinjira n'ibisohoka na cane cane abakora ku mupaka wa Republika Rusangi ya Kongo, kubera mu bihugu 9 byose bihana imipaka na Kongo Uburundi aribwo bwonyene bugifise ibisa n'ubugwayi bwo mu mutwe. Ibi bigashikirizwa na Gervais Ndirakobuca bataziranda kugaruka umushikiranganje wa mbere w'u Burundi kurikira Ndirakobuca Gervais. Dukorane ngaha kubera gatronso shanike gatumbare muka. Ati uko ugiye kuri ako gatronso cyangwa ugiye muri Laki Tanganyika acavuga ati ajya niko kwivoma ndavoma. Ariko ikibabaje ibihugu byose bifitaniye imipaka n'igihugu ca Kongo kwa 9 canke birenze. Rero Burundi ifise ibibazo kubera nibaza ko turwaye bimwe. Kandi ikibabaje ivyo bihugu 9 byose bifitaniye imipaka n'igihugu ca Kongo. Rero Burundi iyo amatora ari karaba muri Kongo umupaka w'Urundi ni utugagwa wonyene. Amatora baye muri Kongo la frontiere gatumba nta n'umunsi n'umwe irigera yuga igoma yuguruye mugabo gatusanga nitwe dufisibira kubera iki muzorekera sakunda kuvuga l'intérêt général wacu yaragiye. Umuntu wese ashitse mu kibanza arimwo cyane bamurungitse ku gikorwa ashitse muri ico gikorwa baza kwiraba uravye amabariyeri ari kuva kuri shani cyage duhere kuva muri Aziatique gushika mu Gatumba nyekatumba amabariyeri kuva kuri Gare du Nord gushika Ikobero. Izo zose bariyeri tukazishiramwo ivyavugwa gaha byose nitwebwe dutuma abantu baja muri informel. None umuntu ariko aragira commerce formel wewe ukamushirako ibitanditswe mu mategeko acagira muri informel iyo nzira acayiheba. Icyo nagenza nganiki uko turi ngaha twese dusome des responsables aha rero j'interpelle la police nationale, le service national de renseignement, l'administration. Umuntu yaje kugana ubanza ukaraba ico yakuzaniye kubera ko n'iki gihugu kibanyi cyagize ibibazo bitandukanye n'izo modoka zabo zifise ziri facilement identifiable kubera yuko uravye naho zigenzi bacu b'abapolisi bayikubise ijisho bavuga bati ego ajya ni sawarama kandi nibaza ko baca banahamagarana atewe ndayibonye jewe ngira ngire nawe ushira kandi kagozi hariya bari muri ivyo gusa ntabi utaravye iki gihugu kiriko kirakuba nta ngorane nimwe twategerezwa kugira turi ruhande y'igihugu nka Kongo. Igihugu nka Kongo dufitaniye ubucuti burenze ubundi bucuti buri hagati y'ibindi bihugu byose. N'amaraso yose twaravanze byose byaravangavanga. Ari igihugu cyari gifite ingorane barabarundi bangahe bitwa de Kongo. Uno munsi kusanga muri leta y'Kinshasa harimo abantu bafite amazina y'ikirundi mbere yuko bashiraho imipaka. None muri Kongo nta barundi bari. La constitution congolaise reconnaît la tribu y'abarundi. Bafise n'umwami kolektivite y'abarundi bifise n'umwami abantu bari kwagira ingora. Ndabasabe rero ibibazo bihari byose tubivuga kana kimwe duciye kuhana abo bavyonga bose tubavuga uko ariko baravyonga bose ama mubizane muri ama dutora gahiri birababaje. Ibisaba abakongomani binjira barenga 300,000 para la frontiere Gatumba ku munsi umwe naho yozana $10 imiti y'abarundi ntiyobone. Uno munsi twimera igihute
tuvuge ibibazo byose aho biri n'uwo muzaba muri kumwe navuga nahaze bari ngaha mu muvuge ati serivisi yawe ikora uku ari ingorane mugabo tukibagira ikintu kimwe ibi bibazo turimwo babisazemwo abantu umunsi twicara kuri izi ntebe twicaye n'uwo munsi imana itangira upanga uwundi azohica duhinduke nk'uko tubisabwa na nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi dukora ku neza y'igihugu cyacu ku neza y'abarundi hama ibigega rero byahombora tuzobwira igihugu naco ati turabe byiza muri ibi bikorwa turiko turakora mugabo ivyo kuvuga ngo imbere yuko shira ngo mu kigega ca leta ngo reka mbanze nshire mu kigega ciwanje uwo akaba yari umushikiranganje wa mbere ndirako buca Gervase Batazira ndakugarika. Muri Tanzania indongozi z'u Burundi zigomba gutahukana vyanka vyakunda impunzi ku nguvu. Umugwi w'intumwa zigizwe n'abarundi b'abanyekongo waragiye makambi abiri y'abarundi Induta na Nyarugusu muri iyi ndwi iheze. Ubutumwa bwari bumwe bwa nege gutaha imbere y'ukwezi kwa Kigarama umwaka wa 2024 nubwo biruko bamwe ntibagomba gutahuka muri kino gihe nubwo bariko berekwa ko ari umwanya w'ikigongwe bo babona ko atariko biri. Inkuru dushikirizwa na Jean d'Arc Gikundiro. Bari bagize umugwi w'izo ntumwa harimwo Celestin Nimbona umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu userukira Uburundi ikigoma Jeremy Kekenwa na Kabura Prudence umuyobozi ajejwe ivyo gutahukana impunzi n'abateshejwe izabo. Uwo murwi warimwo kandi abahungutse nk'uwahoze arongoye izone ya 13 n'uwahoze aserukira impunzi zose zo mu ikambi ya Nduta. Indongozi zo muri Tanzania zabaherekeje ni nka Daniel Siho umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwa Tanzania ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, Daniel Siho hamwe n'undi rurangiranwa Sudi Mwakibasi umuyobozi mukuru ajejwe impunzi. Bagendeye amakambi ya Nyarugusu na Nduta ku munsi wa kabiri n'uwa gatatu w'iyindwi. Intumwa zidasanzwe z'u Burundi zamenyesheje ko uruhagarara rwa politike izo mpunzi zahunze rutakinavugwa. Umwunganizi w'ubushikiranganje w'intwaro yo hagati mu Burundi yamenyesheje ko igihugu ubu kiri ku murindi w'iterambere kandi ko ata muntu n'umwe acumviriza amajambo avugwa kandi yuzuyemo ibinyoma ava mu bansi b'igihugu. Avuga ko ivyo bishigikiwe n'abahungutse bava mu Rwanda, Uganda, Tanzania na Kenya. Urwo rugendo rubaye mu gihe umurindi wo guhunguka ku nguvu wagabanutse cane. Umurwi w'intumwa z'abarundi uratanga n'insiguro. Tanzania ishimikira ku kwezi ntarengwa kwa Kigarama umwaka w'2024. Kubw'ibiharuro bishigwa habona n'ubushikiranganje bujejwe impunzi muri Tanzania, ibice 25% vy'impunzi z'abarundi zigizwe n'abana bageze kuja kw'ishuri. Kubwiwe ibice 35 vy'impunzi n'urwaruka rwategerezwa gukora. Sudi Mwakibasi azwi ku majambo akarishe abwira impunzi we yamenyesheje ko ikambi izokugagwa mu misiri imbere. Ubu ikambi ya Nduta iharugwamwo impunzi z'ababa 58,000. Kubw'impunzi nisekeza ryo guhungura abantu ku nguvu ribandanya. Naho biruko impunzi zo mu makambi ya Tanzania zibayeho nk'abanyororo, nta burenganzira bafise bwo gukora ibikorwa bitanga amafaranga, ntibasohoka, amazu y'idandarizo yose yarugawe n'imirima y'ibitegwa yararanduwe. Ugakosha gatoyi gusa igihano nukurizwa imodokari gushika ku mupaka w'u Burundi. Muri rusangi impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zibayeho nk'abafungwa. Ivyo vyose ni mu ntumbero yo kuzihatira gutahuka ku nguvu, ibigoye kwanka. Ivyo bikavugwa na Leopold Sharangabo aserukira ishirahamwe Chuvika, ishirahamwe riharanira agateka k'impunzi. Asaba umuryango mpuzamakungu kwisunga icamasezerano yo mu 1951 i Geneve avuga kubijanye no gukingira impunzi. Ubu Tanzania ihaye indaro impunzi z'abarundi zirenga 110,000. Jean d'Arc Gikundiro urakenuye. Mwishirahamwe rihanira agateka kazina muntu SDDH bavuga ko ibijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi
bigifise agahaze. Ibi bakaba babishikirije na cane cane kubera imanza za ngondagonde hamwe n'abantu bagifungirwa ubusa mu Burundi. Kubwa Germain Rukuki arongoye iryo shirahamwe abona ko iyo nyifato y'ubutungane bw'u Burundi isubiza inyuma igisata c'ubutungane. Ibi akaba abivuze inyuma y'urwandiko ishirahamwe arongoye riheruka gushira ahabona aho yiyamiriza ifungwa ry'akarenganyo ry'umumenyesha makuru Floriane Irangabiye. Tegabiri Germain Rukuki. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 uburenganzira bwo kwishira no kwizana burekugwa n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'ayandi mategeko mpuzamakungu bwarahonyanzwe, aho abamenyesha makuru abaharanira agateka kazina muntu bahagaritswe ku bwinshi bagapfungwa barenganijwe, abandi baracibwa ibihano biremereye by'ubuzima bwabo bwose bw'umunyororo bataburanishijwe, abandi baranyuruzwa barabugwa irengero, abandi baricwa. Gushika uno munsi guhagarikwa no gupfungwa bitisunze amategeko birabandanya, bikanerekana ko atagitangaza kuba umenyesha makuru Floriane Irangabiye ariko ararenganywa izuba ryaka n'urwego rwabwirizwa gutunganiriza bose atankunzi. Uravye mu vyo bagiriza Floriane Irangabiye ko yoba yaragiranye ibiganiro n'abantu bakurikiranwa n'ubutungane nk'umumenyesha makuru Bobo Rugurika, uharanira agateka kazina muntu Janvier Bigirimana, akongera akifata amafoto ari kumwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, ko ikindi yoba yaragize ingendo mu bihugu bitandukanye. Umuntu araheza akibaza ivyo vyose icaha coba kirimwo, mbega icaha kiri hehe muri ivyo vyose? Ivyo vyose vyatumye Floriane Irangabiye asanzwe ari umumenyesha makuru akurikiranwa ku caha co guhungabanya umutekano n'imbibe z'igihugu, maze akatigwa umunyororo w'imyaka 10 n'amande y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Maze waraba ivyo akurikiranwa ko nta na hamwe ubona ko umutekano w'igihugu canke imbibe z'igihugu vyoba byarahungabanye bitewe na Floriane Irangabiye. Uyu aharanira agateka kazina muntu agasaba ko ubushikiranganje bw'ubutungane bwo kwikubita agashi bukagarukira akanovera ku butungane mu Burundi. N'ubunyene tumwumvirize. Twihweje ivyo byose turasaba umushikiranganje w'ubutungane ko yoha iteka rikwiriye ubwo rwego rw'ubutungane, agakura ko ico ceyi kuri urwo rwego rw'ubutungane, iceyi co kurenganya aba n'abandi, abaharanira agateka kazina muntu, abamenyesha amakuru, eka n'abandi, ko uwukurikiranwa yafashijwe n'abashingwamanza biwe bituye umushikiranganje w'ubutungane nk'uko amategeko abitegekanya. Turaheza tukamusaba ko yoha maze itegeko umushikirizamanza mukuru wa Repubulika y'u Burundi kunguruza urubanza muri sentare ntahinyuzwa nk'uko amategeko abirekura, maze urubanza rwongere rusase ido n'ido. Turasaba kandi ko mbere y'uko akora n'ivyo byose ko yorekura umumenyeshamakuru Floriane Irangabiye agasubirana umwidegenzo, agasubira mu muryango wiwe. Wakaba yari Germain Rukuki arongoye ishirahamwe SDDH riharanira agateka kazina muntu mu Burundi.
Ibanki ya Republika y'u Burundi BRB ribusaba abafise amazu yo kuvunja amafaranga mva makungu ko barekuriwe gukora atankomanzi kandi ku mugaragaro nkuko tubisanga mu itangazo ryashizwe ahabona n'umuyobozi mukuru w'ibanki BRB Edouard Normand bigenda ko kuri uyu wa munani myandagaro hari mu ndwi iheze umuntu wese yoshaka gushira imitahe mw'ivunjwa ry'amafaranga yo kwegera ibanki ya Republika y'u Burundi kugira ronswe impapuro zikwiye. Umuyobozi wa BRB akibutsa ariko ko abo bose bafise amazu y'ivunjwa ry'amafaranga ko babwirizwa kubahiriza amategeko agenga ivunjwa ry'amafaranga mva makungu. Aha twibutsa ko amazu avunja amafaranga mva makungu yahawe uruhusha rwo gusubira kugura kuwa ndwi gitugutu umwaka wa 2024 nyuma y'ikiringo kitari gito, nayo amazu agera ku 10 akaba ariyo akorera mu gisata cyo kuvunja amafaranga mva makungu mu bibanza 15 mu gihugu cose hambavu y'amazu avunja akorera mu mabanki y'ubudandaji. Niyo ngaha rero dusozera amakuru twari twabateguriye, mwakoze mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo mu ruganda rwacu rwa Radio Plus FM y'ugwaruka rwatorokanije mbere rukitanga rutaniziganya kugira ngo muronka amakuru atosoye neza. Yves irakoze yari karafasha muga bw'ivyuma yakenuye nayo Joe Philibert Karangwa nariko ndayabashikiriza mu mpundire duhana isango ku munsi w'ejo n'agahwari.